Hey, hello, bitwite ya so genti wazamura meze neza nkuko bisanzwe. Ubundi jewe nitwa Taylor Suguma cyangwa Demana ayene kuri plateau de star kubufatanye na Azwan nkuko bisanzwe. Guys, Azwan himself is company. Guys, ntiwagire ukanda subscribe nga munsi kugira uzurironkera bino biganiro ugambere uronka update na news trend byose roko trendinga nga muri industry yacu na music plus 257. Haragutevya rero ganda kwa updating ndakubwire news zerekanye n'abaririmbyi bagiye batandukanye b'abarundi, aho nza kukubwira Sabrisa Tura, aho nza kukubwira Big Farious, aho nza kukubwira Dramati, aho nza kukubwira amakuru y'intamba mu Rugamba. Hey guys, nkuko musanzwe mubizi yuko umuririmbyi Bizimana Abubakar Karume sabwi uko bisanzwe itariki zitatu ku munsi wa gatanu z'ukwezi kwa gatandatu yarashoboye gutanga indirimbo yiwe shasha Imodokari, indirimbo yaririmbye wenyene. Guys, indirimbo ikaba yakiriwe neza cyane, ikaba ibandanyije kuvugisha abantu benshi bagiye batandukanye, mbere benshi bakaba baramusabye yuko ino ndirimbo yiwe ari gusohokana n'amashusho abona. Ariko no muririmbyi adatebye cyane akaba yarashoboye kumenyesha abakunzi biwe abicishije muri commentaire, aho yariko yishura umukunzi wiwe yuko yo kwitegura vuba cyane video visualiza yino ndirimbo Imodokari vuba cyane igiye kuza atagisivya nkuko musanzwe mubizi, kandi abenshi bamenyereye yuko muririmbyi Sabri indirimbo yama adisora ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu mwiyindwi turimwo, abenshi bakaba biteze yuko ino video visualiza yino ndirimbo Imodokari iri kikora neza, iri kiduza viewers nyinshi cyane ku muvuduko uteye ubwoba izosohoka. Ariko akaba yabwiye abakunzi biwe ati nimukwize views ibihumbi 100 kwino audio y'indirimbo Imodokari, hama ndabahereze video visuals. Ibi byavuzwe na Sabrisa Tura. Guys, nuko rero abakunzi biwe n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi mwifuza kubona video visuals y'ino ndirimbo Imodokari, bandanya muyumviriza kuri YouTube mbere no kwandi ma digital platform kugira iduze views hama abahereze video visuals. Hama tubandanya amakuru yacu yuno munsi ku muririmbyi The Bunch Boy nkuko bisanzwe Big Fizzo the Dan yari ku mugabane wa Burayi. Reka kwanza imbere ya byose mbanze ndabibutse yuko itariki 11 z'uku kwezi nyine kwa gatandatu azoba ari Norvege, aho azokorera igiteramo kidasanzwe. Akaba yamaze kubwira abakunzi be bari hariya mbere no ku mugabane wa Burayi muri rusange, usanzwe uzi neza yuko hatagoye kugenda, yuko azoba ari hariya umuririmbyi wabo bemera kandi bakunda. Uyu nawe akaba yitwa Big Fizzo the Dan. Ayandi makuru ariko aravuga kuri Big Fizzo ni indirimbo yitwa Suguma ya Fizzo John featuring Big Fizzo. Nkuko bisanzwe umusore muto amaze imisi aboneka ari kumwe na Big Fizzo ku mafoto agiye atandukanye. Umuzo w'iyo ndirimbo ukaba waramaze kwemezwa n'abaririmbyi bombi, aho bamaze kwerekana cover ya Coming Soon yerekana neza yuko indirimbo Suguma igiye kuza vuba. Rero abakunzi ba Big Fizzo mumurindiriye itariki 2 3 aho azokora ibiteramo bya festival de l'independance. Itariki 1 akazoba ari mu Rumonge, itariki 2 mu Cibitoke cya Rugamba, itariki 3 akazoba ari mu gisagara cya Bujumbura. Be ready rero, abafitiye byinshi n'ama surprise agiye atandukanye harimo n'ico gikogwa. Guys, be ready rero, stay ready kumviriza Big Fizzo no kuryoherwa n'ibikogwa byiwe bishasha yimirije kubakorera. Hamarika tubandanya no muririmbyi Dramati nkuko bisanzwe. Umuririmbyi Dramati gushika kuri uno mwanya abenyishi mu bakunzi b'umuziki w'u Burundi harimo n'aba label ya Bunch Boy babandanya kwibaza nimba uno muririmbyi nyuma yo kurekura EP yiwe yo bakiri muri Bunch Boy cyangwa yo batakiriyo. Bakibaza nimba yarafitaniye ubufatanye atigeze asinyishwa muri Bunch Boy, nabyo nyene babimenye.
Dramati ntiyigera atomora yuko ari muri Bantu Boy cyangwa atari yari, yaba na Bantu Boy abayobozi babo ntibigera batomora neza yuko Dramati ari yari canke atariyo ari, kubera yuko igihe kiriko kiraba kinini uno muririmbyi adasoye igikorwa gishasha. Mwa kino gihe naho tukaba twamaze kubona uwundi mwigeme w'umukobwa agiye gusinyishwa muri Bantu Boy ku bufatanye. Guys, ibi ni bimwe mu byo abakunzi b'umuziki w'u Burundi babandanya kwibaza kandi bakenereye n'inyishu, ariko ibyo byose bikazoshobora gushikirizwa n'ubuyobozi bwa Bantu Boy. Guys, hama reka tubandanya n'amakuru y'abaririmbyi. Reka tubandanye n'amakuru y'abakinyi b'intamba mu rugamba iyo berekeje mu gihugu cya Tanzania guhiganirwa itike ryo kujya muri kane nk'uko bisanzwe, bakaba ubu biteguriye urukino ruzobahuza na Cameroun. Abakinyi ba Cameroun nabo bakaba bamaze kwerekeza mu gihugu cya Tanzania hazobera urwo rukino, bakaba baje baherekejwe n'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru nakaba ari Samuel Etofis. Guys, urukino ruzoba rudasanzwe, urukino rw'intamba mu rugamba. Abakinyi b'intamba mu rugamba gushika kuri no mwanya bakaba babandanya imyimenyerezo, mbere bitegura bongera biga ku rukino bagiye gukina ruzobahuza n'abakinyi ba Cameroun. Guys, nk'umukunzi w'intamba mu rugamba, abakinyi b'igihugu siga akajambo kamwe ko kubakomeza, utibagiwe no kuzobashyigikira mu kubaraba mu rukino bazokina na Cameroun. Jenny Totailo Sigdemana cyangwa Demana aanye ni kuri plateau de star.